hari biriko biribonekeza u Rwanda amakungu yarukuyeko amaboko biboneka yuko na Israel yagize nte yavyivanze bagiye muri beef n'igihugu ca Israel of course n'igihugu ca Israel ico kintu wokivuga kwije ntuyaragushigikiye yo gukura kamaboko umubanye nawe ntimucane waka umva ububaye wande ico nikibaho sivyo ibino bintu rero ku kibuga c'intambara twe duhagaze neza abarundi bari sawa ntibadosubire no kuvuga ngo ibiki n'ibiki abarundi intambara barayitsinze gikoreka k'intambara banayitsinze ni ibi bigenda biraba uwo mutahuza akava hariya kaca yigira ko wita umwansi nibona biriko biraba sivyo nimutangarira Israel biento mubonye korotse Bujumbura kuko nabonye amakuru avuga ko Israel nayo ihisemwo gusupportinga Kongo sivyo none Israel Qatar abanyamerika Amerika n'umuvyeyi wabo bose ukoze kuri Israel my friend ukoze ku munyamerika ugiraniye beef na Israel ugiraniye beef n'abanyamerika yego ugiraniye beef na Qatar ugiraniye beef na Amerika ibi bintu rero babimenye kandi bavyumve abantu badukurikirana hari ikintu kiko kiraba hagati y'u Rwanda n'amakungu kitameze neza leta cyane. Hello guys, mumeze neza so ni Caroline Alu comme d'habitude misferi gwamenye umusumeno maso y'inyana. So guys, turabaramukije cyane tunga turaduha ikaze Liam Promoter. Yes Welcome. Yes, turamusa abantu bose badukurikirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi turabaye mwana musana mwiriwe biravana umwe wese naho yamaherereye. Ego today is another day, another blessing, another beautiful day. Nibaze ko wagize imihezagiro. Bega mu gatondo mbasha mwibutse gusenga. Bategeze kwibuka gusenga nyene. Nibaze ko mwagize umunsi mwiza. Twebwe tuje Imana imbere ibikorwa. Turabagumbiriye mu izina rya Yesu. Amina. Pasteur. Hash. Tugite pasteur cyangwa apotre. Oya. Yo munyite tumwana w'Imana. Umwana w'Imana. Liam Promoter. Baze ko umwana w'Imana. Twese turabana b'Imana reka Imana na cyane. So Liam Promoter. Reka tubanze kwanza duca amafaranga. Nagira nahinze ko habubisi. Oya. Toujours unaskoki my friend uri kurakukira unaskoki. Fata kano gapando gasangiza umuntu canke ino nkuru yitanga uvuga ati muri unaskoki. Muri unaskoki no gutwara imitara. Ego. Umutaho ushaka kumukungukira ku kwezi gushika. Ego. Ego urashaka kubakira izindi umwana wawe. Na cyane cyane. Usanga umwana wawe muri kazoza azobaho kubera unaskoki. Ego. Why not? Ahubwo rero mwese mwirukire muri unaskoki. C'est ça. Kugira ngo turabe yuko twanya bya bindi umukuru w'igihugu cacu yamarika aratubwira kabisa yamatubwira twe dukura amaboko mu mpuzu tutamera nk'abaraho so ndavuga nkirenganira oya nivyo barabibaza ko abantu badukurikirana abantu baciye umwana nibaza ko abantu badukurikirana abantu baciye ubwenge nabyo ibintu baba babizi neza ko bikeneye so Liam Promoter yego reka rero tuduge kuganiro nyezina uno munsi yego mfise akabazo nshaka kubaza kanteye amatsiko kanteye ikibazo amakenga so hari biriko biribonekeza u Rwanda amakungu yarukuyeko amaboko biboneka yuko na Israel yagize nte yavyivanze bagiye muri beef n'igihugu ca Israel of course n'igihugu ca Israel ico kintu wokivuga kwije iki kintu ngoma ndagisesangure neza abantu banega ugutwi abantu banega ugutwi kugira ngo batahure neza ingene ibintu biba bimeze burya my friend twabyo twabivuga intandaro ya vyose ubona bino bibazo yuko biraba kumva gaho kanaka kagiye muri conflict n'u Rwanda ukumva kandi kanaka kagiye muri conflict n'u Rwanda iyi ni intango ikwereka ko inkotanyi zamaze gutsindwa zaramaze gutsindwa urugamba niko biri mbona kuvuga
umuzungu aragutuma gutuma ahubwira ati wewe genda nkinira diri ni mukuvugana percent uzojya nanje nzojyaya mugabo umunyamerika ingene akora ntiyaparesa mu madiri y'amanyanga umunyamerika aragushira hajya kagwa buri kimwe cyose ushaka bwati wewe ibintu byose uzokenera imbaraga za gisirikare imbaraga zo gutwara igihugu byose azoba ari jewe jahajya yanyu wakinidiri urabona ko haheze imyaka 30 inkotanyi ziri ku yo diri myaka 30 renga urabona ko na president wa Kongo ariko kubivuga avuga ati burya rero u Rwanda rwarakozeho nyabwoko warisha abantu barenga miliyoni 10 miliyoni 10 c'est presque la population burundaise urumva bishwe mu myaka 30 mvuga atari bakenya baragize amanyanga urabona ko uravye amadiskuru yagenda aravugwa na president w'u Rwanda urabona ko ari umuntu avuga ijambo akarihagararako nk'umuntu yobashigikiwe kabisa rero urabona ko ubuunya kubera uburundi burya Kongo cyabaye igihugu kiri male cyane kubona carikoze ku Burundi burya kontra bwasinyanye n'u Burundi ati ikontra yo gukorana mu vya gisirikare burya kontra ni kontra nzima kubera ko ijya kontra iratuma atagihugu na kimwe kivogera u Burundi cyangwa Kongo ngo kuri abasirikare b'u Burundi kuko nabasirikare nkuko wewe umubanye naje twivuganiye tewe yani kwetu kunukunungu tugira n'ibintu byo gufashanya hari umuntu numwe waza kubacanishamwe umubano wanyu ngo uhere nico gituma ubona Kongo igifise umutekano omwe kugeza nisa kubera ko igisirikare FDNB igisirikare c'u Burundi tunagitera n'intege tukibwira ati mukomere bo rero urabona ko kubera Burundi urabona ko ibintu by'u Rwanda byanse bana ko bavuze ko bashaka gufata Uvira bagira amateknike yose byaranse burya ijya vire ya Uvira niyo idefinisa ubunini bw'intambara niyo idefinisa hagati Ndayishimiye na Kagame ukomeye sivyo ngero giheruka navuze ati burya rero president Ndayishimiye arakomeye kubera ko yaramukubitiye Kagame kuri tere yongera amutwara na boss wiwe urazi ko igihugu ca Qatar giheruka igihugu ca Qatar naco tusanzwe tuzi ko arico cakoze bishoka byose ubwira u Rwanda rugere hajya rugeze rero ijya vire ya Uvira ni vire yatumye abazungu bavuga ati bagabo nubwo tuko turikawusha hari umuntu akomeye hagati y'abantu babiri sivyo none wonsigurira gute gashaho ibisirikare byose byarakoranye amafaranga arakora ariko byose hari kitakoze Burundi hajya Uvira bwatanze umurongo tukura erega nabo nyene kugeza isaharu ntibaratahura ivyo ari byo ntibaratahura turacabacanga bagati none gashaho umuzungu ajya aricara hajya twarakoresheje amamiliyadi n'amamiliyadi y'amadolari ariko igisirikare kimwe kiratubujije eske nimubona ko ubu Burundi ari igihugu gikomeye cyane gose cyane regajya n'indongozi zacu ntubone bona zivuga zikavuga ati rega zogira igihe dukomera barazi ko neza dukomeye rero hajya umuzungu aguma ya sister akasista hagere barabonye ikiruti kindi rero ngaruka ku kibazo wari kurabaza Israeli nta muntu numwe adukurikirana ngahanya kurikirana ibintu byo kwisi atazi ko Israeli ari umwana wa Amerika sibyo Amerika nayo nta muntu umwe atazi ko Qatar ari umwana wa Amerika mpfapfi fata rero bene wacu ndashaka bino bintu mu byumba fata iberuka kuba mu Burundi vya Qatar uca ufata nibi vya Israel ubihuze eske ni coincidence yahabaye mwe ntimubona ko bino bintu hariho
ukuntu u Rwanda ariko ruregezwa inyuma rutegerezwa kuja kwegezwa inyuma kubera ko abandi bantu nabo babimenya. Uburundi rega ruko buza ku mpwemi dasanzwe. Reka nakubwira abandi nabivuze ntihajya anya umuzungu wewe abariko ya sister. Yego. Yirabira what's going on. Ni iki kiriko kiraje imbere. Sivyo? None Israel, Qatar, Abanyamerika, Amerika n'umuvyeyi wabo bose. Ukoze kuri Israel my friend, ukoze ku munyamerika. Ugiraniye beef na Israel, ugiraniye beef n'Abanyamerika. Yego. Ugiraniye beef na Qatar, ugiraniye beef na Amerika. Ibi bintu rero babimenye kandi bavyumve abantu badukurikirana. Hari ikintu kiko kiraba hagati y'u Rwanda n'amakungu kitameze neza. Leta cyane. Ibi vyose kandi biriko bituruka ku ntambara ikibera mu gihugu ca Kongo. Sivyo? Ahubwo jewe ico mbona. Kubera ko wangu ibintu by'abazungu bigenda slow by slow. Buke buke. Harashobora kuba ikintu gikomeye ku Rwanda. Ugasanga bariko barabaho ubuzima canke bariko baraca mu bibazo birenze kurusha twebwe byo turiko turacamo. Cyane. Ahubwo twe dushima Imana ko tumaze no kubimenyera. Sivyo? Yesu niwe yavuze ngo ntimukandirire. Nyimba ibi bishikiye igiti kikiri kibisi. Yego. Mbega bizomera gute kucumye? Rero nibyo rero cyo ndavuga. Gusa ngira ko no mu Rwanda bamaze kubibona, urabona ko hari aka video umukuru w'igihugu wo mu Rwanda rero kuvuga avuga ko ariko aragerageza kugarukana imigenderanire myiza n'ibindi bihugu harimo Burundi na Kongo. None gashahu umuntu yaragushigikiye yo gukura kamaboko umubanye nawe ntimucana waka umva ububaye wande. Ico nikibaho. Sivyo? Ibino bintu rero ku kibuga c'intambara twe duhagaze neza. Abarundi bari sawa. Ntibadosubire no kuvuga ngo ibiki nibiki, abarundi intambara barayitsinze. Gikorera ko intambara banayitsinze ni ibi bigenda biraba. Uwo mutahuza akava hariya kaca yigira ko wita umwanzi. Nibona biriko biraba. Sivyo? Nimutangarira Israel biento mubonye ikorotse Bujumbura kuko nabonye amakuru avuga ko Israel nayo ihisemwo gusupportinga Kongo. Semu gusupportinga Kongo bivanye nuko ujya mu president Kisekedi ari foro muri diplomasi. Urumva? Yego. Nuko rero kimeze no kuvuga nibi bintu M23 yirigwa irisha nyogotora igirante yamama YouTube igirante ikaye. Roma hajya kubatera igere rya nyuma. Kubatera igere rya nyuma kuvuga ko je mpanura nk'abanyarwanda. Yego. No bahanura ikintu ca mbere bokorera ko. Bakore barabe ukuntu umubano mwiza n'ibindi bihugu wogaruka. Yego. Wogaruka ko umubanyi niwe muryango. Umubanyi niwe muryango. Mwanyi ni umuryango je sinahura n'impamvu ubutegetsi bw'Ikigali bwiteranya n'abantu. Nico twebwe abarundi turushije ari abandi. Yego. Twebwe abarundi turabazimya muriro. Twebwe abarundi ntitwiteranya ku bintu by'uburofa. Nabonye n'abanyarwanda bamwe batanguye kubivuga. Abavuga ati ebana umurundi ntakunda umuntu amuvogera cyane. Na cyane. Umurundi je kumuvogera kwegeza inyuma. Yego, ashitarana gishika. Rero abanyarwanda sabanse bacu nabonye barabizi mugabo barakwiye kuyiga kubana neza n'abandi bantu. Kuko urabona ko na James Kabari yarigeze kubivuga mu ijambo yavuze aravuga ati twebwe hose twaragisibije. Yego. Ana hariya ntituvugwa. Ana hariya ntituvugwa, ana hariya ntituvugwa. None gasha ibaze nk'ubu je nama nabivuze ibaze nk'ubu hagize nk'ikintu gituma haba intambara mwaka karere. Kurabona niyo twari ko turaja. Yego. Kadusenga Imana ntibizoba. Na cyane. Ibaze haraba intambara mwaka karere. Urazi ibibazo Rwanda man je suis sûr. U Rwanda goba ugwa mbere. Ruhuye n'ibibazo bikomeye. Yego. Ndavuga nibazo bikomeye gute.
hari abanyarwanda muri bo bafise agashavu yego sivyo hari abanyarwanda muri bo babuze aho bavugira izi YouTube channel wozibona wowe ziko zirava zigatangura zigaponda yego inkotanyi kuko abanyarwanda hari umuntu yigeze gukomanda aravuga ati ntimuzoze mwitiranya abanyarwanda bose muzoze muvuga inkotanyi iryo jambo ryonyene rirasigura icyo yashatse kuvuga bisigura ko abanyarwanda bose bashigikiye ubutegetsi ahubwo ni inkotanyi zishigikiye ubutegetsi abanyarwanda bose ntibisugura ko ari inkotanyi oya sivyo rero ni ico rero nibagire ukuntu uranda ko amakungu ariko arabakura kamaboko nibaraba ukuntu baje hamwe ubutegetsi bwo mu Rwanda buvugana yego buvugana ati none kino kintu tugikorere kugura twebwe abandi turabana beza tubana na buri muntu wese wewe twebuje kandi ntanzigo tunabika rega barundi yego vraiment twe ntanzigo tunabika barundi turabana beza turi happy uribuka ko na Revera nigeze kubwira ati muzehe ajyana twuguruye baratumara ara ko president gishika ku butegetsi wacu avuze ati nibugurure imipaka warabonye ibyabaye mu Cibitoke warabonye ibyabaye ngahi Buringa warabibonye yego ati muhunga abahungu Revera ati abahungu baratumara dakisi wuguruye gusa ni direct neza cyane rero ako kageso bagahebe bahagasha bagabanye kweri bagahebe babane neza nabandi kubera ko wango muzungu no musa ashobora kukwizeza bitangaza buje ndashima Imana kubona indongozi zacu zaramenye akabi kabo aromba akabi kabo gedura abantu ibyo bagize muri za Burkina Faso ibyo bagira ku isi yose ibyo bagize muri Libya none weza my friend ku rukundo bakunda ibyo bihugu byose ko atari rukundo bakunda u Rwanda kurwa pa umwanya n'umwanya hatobaba erega izi ni sinye zikoreka ko umwanya n'umwanya bishura kuyangara rero biyangaye warabanye nabi n'abandi bantu birangira nabi neza bose je ni kinaguma nshikiriza abanyarwanda batubona canke barabakino kiganiro bumve ko bakwiye guhinduka mbona inkotanyi s'abanyarwanda bose ni inkotanyi bakwiye guhinduka bagira ubutegetsi bwiza kubera ko ngwisi my friend ushobora gukora ibibi byose imyaka n'imyaka bikarangira sibyo bikarangira ubonye ko wakoze erere urazi kubaka amatekaru ahantu hose uciye ngo he wa muti ngo uri umwana wa kanaka urazi byose yakoze abanyekongomani ukiyumvira no guhindura izina rya so ivyo rero nivyo abantu benshi batiyumvira iyo uri kurakora ikintu utigera wiyumvira yuko umwana wawe azoshikirwa mu ico kintu kubaho vraiment watinye n'inzira rya so wawe kurivuga nibahindure so ibintu ni sawa cyane je nibaza ko abanyarwanda ari bene wacu atashudupfa mugabo agatima ko kwiyorobeka bazokarike katima ka hypocrisie il faut abandonner ça mes chers amis nivyo Liam Promoter merci beaucoup nawe merci cyane jewe zigenda gukunda ukuntu sesa iganiro ciza cyane ciza gose ciza kandi dusabe n'abantu baze kugisangiza n'abandi na cyane so thank you so much